ahubwo je nagira mwagiye hanze y'igihugu aha niho waje kugarira ngaha ahantu habomaguritse uku mbeko ataye etaje mbona urashobora kuva muri etaje ukaza mu gisaka nk'iki ngo ninzu aho we wumva ufise ubwenge bukwiye neza wari uzi rero ko mpunze ugiye mu nda y'isi ntazosubira kukubona ako nakigende kadimikiza ngo karafise ubudanya kuyigwira kayimena sha ndaje duhangane uradimikije ndakuraba ukandaba ndiko ndakuraba ucuraba hasi kora ijisho ry'iwanje riteranya mu gigima uje ngo je duhangane ndakubwiza ukuri rero nkeneye kumenya umupfumu wagiyeko kugira ngo rogo umugabo w'uwanje nanje ndamujeko ashobore kumuburoze bwo kumurogora tabutse udademba umupfumu wagiyeko urengene uri kwa jegeze gorudi zibuka vuga Jena mutina muhaye nuko jorambeshe ndakubarira ikigutabaye niki kibunda nimba atari kibwana nimba ari giki ufise munda ubundi yo je twihurire mviriza ndakubarire ahubwo ico no guhanura nk'umuvyeyi ubura kidugana neza ni wanyu iyo wajuva canke nawe nza ndakikuvyaza kitageze iyi ni avertissement ya mbere kandi ni ya nyuma ndaguhaye urabona une fois passe deux fois has trois fois casse ni wabona ngarutse ngaha zoca ndagusatura umutwe Urana mama nawe iyi izaje kumpanga rikansuzugura jewe aka gakingi hewe mbe ndakubaza wewe igihe nyoka kuzana kwiga hajya yarigeze kubarira amateka yiwanje si we ndiko ndabaza baza ndegere ngaha yarigeze kubwira amateka yiwanje je nta mateka yambwiye yo wawe ariko je kizi coco nuko nzi yuko yabaye amahera kugira munyigisha okay none nimba yaduhaye amahera ngo tukwigishe waje kwiga iki nagira urazi vyakuzanye kwiga we waje guhindera umwana wiwanje umubarira base yereguye uyarafise se uraje kumugereka ku ngumba y'ingumba ikintu gitundara hajya mu nzu no kuvyara kitavyara ngo amwubahe yo mwubaha gute arafise cyamwubahira ndiko ndakubaza nagira wewe waje kwiga ivyo bakurungitse kwiga uza kubarira umwana wiwanje ngo agira indero wibaza ko yuje namuvyaye ku giti
jaje basi nyimba mubona yuko atonigisha basi jene mudusubiza amahera yacu nzorondera n'ubundi anyigishe. Amahera yanyu iminsi we watonze hajya uri kuriga wari uzi yuko uriko wiga ku buntu. Genda ubarire nyokorera harura yasigaye. Hoshe mve imbere. Kingi nawe ngira ndakubaza. We imbwa yimbwa nkijya urashobora kwirigura ampamagara jewe. Akantu nkakajya kakazingo. Hajya ugakubita n'umugeri umwe we ntiyoca gwa hasi. Akantu sunuye no kuboko kumwe ndumuntu w'umukecuru. Oya nawe yacuba wisuzuguza. Uburakeje abantu bagututse rero abari jenda kuba kubita mwibarabara. Kwituka ukase kofe rimwe. Ega mama, uri ujya munsi nari natwa kakabage kakakoze kiwacu kakayaye. Kagasheneye kajya agahungu nyene naragakubise mama. Ujya munsi nagakuze kariko kuvuga nabi. Mugabo yone nuko kari kaburiwe. Erega King, je ndiye seruka rukambye. Byari just naserutse ku bugore buriko buragwana bupfundagurana hajya mwibarabara. Hewe, urazi ico nakoze? Naciye bwose ndabufata ndabuzingazinga nabukubitse bufukamye. Kandi bwose ga je ntavanguye. Jewe nije urabona abagore bose mugaha muri iyi quartier. Je nta muntu yopfa kunyurirako. Icibagewe coco n'umuntu yoza kugukorako. Ikinege ciwanje wowe wazombona. Urabona kandi kinda kubariye. Heru no munsi mwananje ugicuma ukora tizi. Uranyumva? Akantu kose kazogira ngo he canke ngo jwi ucujwigiriza akakunaniye nako ucukanzanira naye ndagahambe ngo tujye mwana. Ubu butagira n'umutsi gakinga. Mama naragakubise n'umusaza urabona ni wagicuma uzomutera ikofe bimwe acabona inzatsi. Nanje utondirayo muri jimu nta ngorane sindagufiseho umwana umwe ga mwana. Ko muraburutana wari wasohokaye n'umukozi. Mbe madamu kubera ko yirukanye umukozi nazanye. Je nta mukozi nirukanye, uwo nirukanye nuko ntamuzi. Aho wari wamuzanye wari wangishije inama. Je nta wundi mukozi nza atarugo rukotori ubwo nyene mbuguma mbujana. Uwo niwe mukozi, uwo niwe ategezwa gukora byose, uwo niwe muyaya, niwe ateka, niwe amesa, niwe akoropa, niwe akora ibintu byose. Umuntu atahugirwa icuyu ari ntaco nzi, uwo n'umukozi. Hari kindi webuzi ugomba kukimenya gute? Ahubwo sinumva ivyo bibazo wowe uri kurambaza. Ahubwo nakure kuragenda teke. Caha ahubwo winjire ndigo guteke. Canke naho mbanda gusatura umugi. Wagiragira inji ateke. Ahubwo nutateke no munsi urambona. Urambona. Ubu rero zirahinduye imirisho. Neza cyane. Ayo twe ngabaza ndanezere. Yo nkubona imbere yanje. Erega singomba kunezereza wewe. Genda twenga kugira ngo nezere. Wewe nigiki cyo kunezera abayayi? Nta kibazo. Abayaya nkubo hatevye guca ngaha hamwe. Ngucu banzo gakurikiza amaso no gushikana hariya canke ugaherekeza. Ndamufise. Erega we ntabwo bunteye. Wamajambo yose wovuga. Ugombye kumpangara. Ico uzonkoza cose kizishura uyo nzofata imbugita abari genda mwibagira. Inyama ziwe cyenda zihimbwa zizige. Kandi ico kibunduguru nyene kiraho. Nimba ari kibwana nimba ari kibwa. Ico nije nzokimufomoza. Uzogisanga aho kiri. Wezura mpangara uzura nkorogoshora mu bwonko uzombona. Va mu maso mwami koshimwe. Canke bamurarundira ingaho niyinjirira.
mwana wanje ubona umutima wanje urarusha ibihano data na mama batampaye nakuvyaye ndiko ndabihabwa n'igipfu kiraho kitagira umutwe kitagira ubwenge ngo ni umugabo wanje ubu vyadagamvye byose vyagiye iyi nzu yabonye ko ata kintu na kimwe turi buyikoze uretse ko n'impapuro z'inzu ari bo zifise amafaranga yose ari muri ino nzu batwaye ubu nta kindi babonye kidukwiriye atari kutwicisha inzara. Erega mama je nakabiye kuva kera jewe baguma banyigenza ko kumbe bari umugambi yo kugenda mugaga mwana humura buryo ukoze mu jisho ry'ingwe ayitera gukara jewe hangira nkora iperereza urabona naho hoba hanze y'igihugu jewe nzobasangayo ibyo arivyo byose nimba bavuye ngaha bakaje gupanga ngaha mu gisagara ca Bujumbura naho hoba mu gihugu hagati je nzomutora iyo yaroye kandi ninamutora nzomushika ndamutora kanigo uzoraba kandi nawe ntiwicare muri barya bajende mwicarana mugendana uzurabaza ko ata muntu yoba yarababonye bariko baragenda hamwe barabara canke yoba amaze kubabona aho baba ivyo byose kandi gakotora nyene kiwe yita ngo n'umugore abantu benshi bare bamaze kumumenya ngaha kwaba ngaha iwacu. Mama ico aho n'imigini bito cyane uradi ko je nguma ntembera ngaha mu karere ivyo rero aho we mama ntuyinurushye no kwirusha ngo wowe ngo ukavyirukamwo ivyo bindekere kuko jewe nije nkiri muto kandi nje nkibasha nzoyironderera mbega basi wibaza ngo kiragoye wowe uzogenda urabaza uruntu rw'urugabo ruvyibushe bugumba abantu bose ntibaruzi kintu kitavyara udodobute nta rugabo ruvyibushe bugumba mwombonera bwoba ruba ahantu nkaha rutavyara ivyo arivyo byose bigabazoca baromenya urabona kujya kuntu ruvyibushe kandi ishama mwico vuze ni nuko uzogenda urabaza ikintu kitavyara kivyibushe bugumba ahubwo mama uranyenguye ubwenge uranze rero ahubwo ngiye kurondera ikibaho kinini urumva nandikego urugabo rw'ingumba rutavyara wontiti urumva ahubwo naje gatoye ubwenge cyadufata ngo arufoto rwiwe cyo turumbadika ko na papier ko cyo tugenda wontiti abantu bose batubonye ikigabo kiraronde ahubwo kiratoye ubwenge tuzokirondeza gutyo nyene. Ndakumbu Ngiye kumbura mwiza usashira ibyumba umenga muri minsi kurahinduka aragira muri aya matariki wampaye n'akantu urabona ko yegereje n'iminsi mikuru bigashagwa rugaho ni databuja none rurama amacumu nuko aho mbwira yuko ndakeneye impuzu n'ikirato n'agasakoshi sawa munaronka ariko nzoza kandi umukira umuvyeyi wanje nkamunye mu dusigandanye twiyunganga ndaguheko sawa gusa nyine urabona ko hageze ndabibona nkeneye kuba umuyaya VIP muri iki gisagara ca Bujumbura gushika uzorutanye ko buja nzokura ububoyi gushika gupfa kugira ndabe yuko ubwiza ufise uzorutaho ndakuzanira ndagwifreshere ndagutagatisha ayivuga ati yego uduzanye uruguru azovuga ati mabuja w'igisagara yaraje reka shashirire kakumbesha abayaba aba VIP ntibajye bigarurira ababosi babo bona nanje bosi wanje
nomwigarurira she ntambo niho ugeze ya je ndiko ndavuga kubera nze hari ahantu nabibonye umva rero ushaka unyereke rero n'ivyo ndaguha ntibikuguye neza hagezeho ukeneye bya bosi wawe yeye shisi kuvuga uko gusa nyene niko hari ahantu nigeze kubibona ndabira burya buyaya n'ububoyi hewe aho niho mwegamiranye mbega wowe umaze gukorora inda zingahe ewe mwananje waratomboye wowe watwaye ingeso ziwanje ndabira hajya burya buyayaga burya nibwo rujya rugabo rwanje rwirirwa rurirukago urazi ko nakarya nyene nasanze bashimaranye umunsi umwe mwibarabara urabona nk'iyi mvura iriko iragwa iyaba navuga Imana kanyumvira yacirungika inkuba ikabasiriza muri ico giti nyene ikabanze kabazenura ikabaduza hejuru ikabagarukana hasi urabona aho muregekanye hirya yejo kazaba kariko karaturumbagura amaso ahuzura y'amaso ndaba uri kurarira ngo yaguteye inda nyagutegwa abana mu ntege arimwe muza kubitega ikibabaje ni bwa bukecuru ngo ni bwa nyoko buriko buriruka muri bwa busize ngo bariko bagarura impene naye ndabateye n'iteka mbe ubwo baranazifise namwe muri ko muregekana ngaho abavyeyi bararamburura ngo baravyaye ababavyaye mwebwe hoke Imana twigira Gasema Karam umukecuru nyamba baramuturogeye aha tubonye hose aguma dutuka sheri baratwanka ariko tuzogumana je nawe cyatwana cyane tubareke ndazi habigera zotangara mu rukundo rwacu je nawe Jeri iyo sinabikoze ku bwawe kubera nabonye umutima wanje n'uwawe ubutwara baye kimwe sheri nabonye nitoguma impande y'irya sato sheri ibyo nzobana ngenda bikore ni urugamba ariko ndagwana kandi urugamba rero ntibaza ngo urugamba ruzohera vuba kuba ndabona Umugore ni sato urasanga niyo bantu mugabo nta kuntu bigenza sheri simva kujya umugore Imana yaba yamuremye ku bwanje shabavuga ngo abagore bava mu bubavu oya ujya mugore ni umugore wisema mugabo azisema ntazo dusema azisema n'uruvyaro rwiwe sheri makuri nanje ndahimbawe kimimbara ukuntu nyitwararika ukuntu waravye ubona yuko bikwiriye ko twava hajya hantu sheri nukuri mbonye ukuntu ungwanaho kugira mbeho neza nibutse shawa musi kuntu ujya mu mama yagukubita akuziza jewe kandi nawe ubwawe wari ufise ingufu yuko mushobora ukamukubita ukihangana
sheri nukuri kuva aho sanuse nagenda akora nagiye mbona abagabo aribo bakaze ariko naje natangaye ndabona ukuntu utekereje sheri nanje nzogukunda nzoguha agaciro kazima yagutaye nanje nace ndakwitorera sheri bazige rero tuhe tuvuye hajya muhira tujina narifise ubwoba bwinshi nagoma nibaze ko bari nyuma yacu bazi nibuse cyage tugiye muri kagashamba ukuntu yaswe kudukubitira rimwe twese rero nagoma nibaza yuko no bari nyuma yacu nashise ngaho umutima uri mu mutwe hagera nabiregeye byose naye maze imbisi ndabyumvira ndabipanga hajya naye nabiregeye neza namunyarugiye cyo navuga ati reka rero idiri yanje ikunda reka ndagusubire ko rero shaka utari wabimbwiye sheri hajya ujya umuntu w'umugabo apanga umugambi mu mutwe wiwe hajya naye ku mugambi nashaka nza gutera surprise hajya nawe kugira ibyishimo ugasanga yabimenye kugira ibyishimo byinshi nk'iby'umushumba afise nka ziwe zihari ugasanga yabimenye sibyo ibi byose nabikoze ku bwawe sibyo aha kana kacu kari mu nda sibyo ubaho wishimishire wanje nzoguhora impande misi yose nzoguhora impande shire wanje kunda shire nukuri sheri nukuri urakoze ukuntu nyitwararika barashima kuba narakoze Umfaso umuri iki nagukoreye iki narakwiciye cyangwa hari ibyo woba unziga ko nagukoreye ibibi none wandi umuboye nicumhora ko ubwo boye ndabukora nkaronka ko ndubikira umuvyeyi wanje ruguru nikamubeshejeho singeza ariko naje ariko kambeshejeho aho wasifuri ibyo nibyo wagomba kuvumvura uhagarika jewe umuntu w'umunyacubahiro nka jewe uhagarika uvuza amasifure umenga na mahonda ibyo nibyo wagira uvumvura ngura umuboye none wagira urigiki hewe nagira ndakubarira umwana w'imbeba azera urwanko rwa nyina umuyaya n'umuboye jewe aho tuzoza turahurira hose nzokwama ndabahama mwene mwe mufata barya abayaya mukabigisha ingeso mbi singujya ntubone ngene mwamuforomo ibyo muyaya yaje wanje nteruwutsa ntwaye umugabo ubuye se bamugendana nk'ugendana isakoshi nico gituma aho nzobabona hose mwebwe nzobiyahurira ko tuvungurane ndabavungure kuko mwebwe ni mu manyatse jambo rero ndakubaza muri agace kose hari umwe atazi ko ingari we ushaka kuganza umugabo havuga ngo uramukunda umukunda vyahehewe warageze amatohoza ucura mwosha ngo aze mu rugo iwanje yigire suribu aruhuke jewe ntwaye umugabo ngo ndi ngari urabona nza kugarira iruhande yaso wamushenzi urambona n'umusore muje ngari iruhande yaso nimba ndamuganza siganza umugabo w'uwanje nganza so ndiko ndakubaza nganza so kuganza umugabo wawe siko ufata jewe twebwe ubuzima ngaha twararushe n'ubuzima aje nogena nkaronda n'ibyo tumaje nka kwiyarurira ko jewe nka kwita ko rimwe na rimwe yo pima geza korako cumbona ninde yaguhenze none duza ubwo buboshi amaboko yo yarayayiwanje duza ahubwo n'ubundi munsi ntuzosubire n'umunsi warimwe none iyo ndiko ndavuga ngo ndabe no mujisha ndiko ndakuraba uzocuraba hasi atari ivyo nzokwereka je ntabo tuvugana kabiri uzubaze nanje nzoguhanga amaso yampange none yampange subura ugengo fyoto
genda ufyate burya busafuriya ngene rusa ubanza ukokora inkono uzose no gusifura jewe uri kureba uri usifura jewe wa muhimbiri wewe baratunganya. Sheri, ana kaka twaje guhiga handi ngo twakarose byoroshe. Ana hakanatiye. Satuza twicega ngaha. Sibyo? Mbona ameze neza. Nje ngahagenda kwicega aho aho sari ahantu heza kwicara. Kwazi ko kwaye no muci. Hakuryoheye none. Cyane. Bona uzamenyera. Hogo sheri. Kuri hameze neza, baratebeje. Muri twaratebye. Aya ntaco ibintu byose Imana ibigira ku gihe cyayo. Ni panga, ni na pangu. Urahazi neza none ni hehe Ni ngaho aha nonaha twashitse urakoze mwana sawa
ahubwo je nagira mwagiye hanze y'igihugu. Aha niho waje kugarira ngaha ahantu habomaguritse uku mbeko ata etage mbona. Urashobora kuva muri etage ukaza mu gisaka nk'iki ngo ninzu. Aho we wumva ufise ubwenge bukwiye neza. Wari uzi rero ko mpunze ugiye mu nda y'isi ntazosubira kukubona. Ako nakigende kadimikiza ngo karafise ubudanya kuyigwira kayimena. Sha ndaje duhangane. Mwari muzi rero ngo mwaronsa aho mwinyegeza mu mwobo. None ifuku ntizi kwinyegeza kubera umutego ni wifata. Ndaje rero je ndi umutego namwe muri fuku. Ndakubaza wa mugore we. Kuko umugenda ko nibiki? Haya ntabwo ukwiye. Ubu nase ntakwebeye. Nyemera kwihungira n'umugore wanje. Nibiki? Uragahunga uhumye ngo harankwiye. Wari warasigiye raso. Warasigiye umugabo turyamana. Aho uhunga wahunze iki? Uhunga umugore wawe ko je ndi umugore w'indowe. Hewe wari wasigiye iki contera umunezero hajya? Kugira ngo hankwire nagira hankwira ndi kumwe na wewe. Kumbe wewe warigeze wemera ko je ndi umugabo wawe. Warigeze wemera n'umusuno ko je ndi umugabo wawe. Sawa. Cyena hunza n'umugore wanje. Kuko wewe urazi yuko utemera ko ndi umugabo wawe. Neme kujana nuwemeye ko ndi umugabo wiwe. Urakajanwa n'uruzi. Wewe beza ngo wembe nguri kurankanga. Noneho ndaje. Ndabatera iseseme. Ndaha nyene. Muvyuka mumbona imisi yose. Ndaje we nakubariye ndaje mwe duhangane. Warampenze urangyosha uragira iki ngo nivyo uri kurantuma. Uhengera ndakuyikirenge ucura babizi ga portail. Nagira ndakubwire naho hoba hanze y'igihugu. We nta nahamwe ushobora kumpungira. Neza naho woje mu gihugu iki uzoje ubona turi kumwe. Ariko wewe uzokwa muri kigugu c'umugabo nkuko wamye uri kigugu nyene. Ngene rusa. Uhunga imisi yose uhunga na kayaya katagire epfo katagira ubuguru katagira amaboko. Ubuhombo nayikoreye urushwigiri umenga ni mbwa yagwaje yinde. Menga numusazi. Warabuza abandi bakobwa beza base bopfuma banduta. Atari uwo yikoreye urushatsi umenga agenda rasara. Menga nimva yameze kwivyatsi. Ngene gasa. Sinkeneye kuvuga incuro izi. Ahubwo ndakubwiye ngo ugurura ngaha ninjire. Nyarutsa. Ugurura ngaha cyane ndagafombe ziyonda kariko karakora. Ugurura ngaha. Nyarutsa. Alfred! 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 Hawundi kitego cyapfuye? Kuri cyagiye gutarigera ari muhiro ari yuzanana. Yo anafso ndaguye n'amapire nahindira byansi. Ubwo gawa mpungu wawe uri ni ndoroframe. Nkumagaye ngo iki? Nta soni. Aho cyo kuvyonga ngo ngagura ivyo ngagura ubona rimwe vyama wawe hari yahaye. Hano nawe uko ukoze wewe. Ndakubaza. Ubona biyinyari bimwe vyanyoko. Ubona ko nagerageje kwihungira. Mumfata inyuma kubera iki? Hasi nabasigira urupango hose. Umuragerageje kwihungira ngo yiha amahoro umutima wiwe. Kubera iki mugumi inyuma no kubera iki? Wadusigiye inzu. Hari naso wadusigiye. Je naso nkora cyangwa marafisa akora.
urumva warafasha duhunga urumva uja kubijana nakajya gakobwa niba gakobwa mbe wakakuba kakwacanga ijyandango igwawe iyi uzosanga ari muboye yimuteye usanga muboye yimuteye akataka kwenda ngo ni wawe ivyo ndani bikuraba abani vyawe wowe uri gwanje sinakuretse uri gwanje wewe ubiriza ivyo bigira ari yaye sinshaka kuko uvyigira ngahaye hano gutahanze umugore wanje nawe umugira ikizira uravyumva atona hanze je ndi kumwe na mama wewe nashaka kukuduka ko ku mutwe yagukinirako kandi nzi wewe mama kiri gawe nacungira kandi kinda finda ubwira iki rero uri mugabo rero emera kabura ko wewe uvyara uri ngumba n'ubyara eka je ndi mukubumuga ni umugabo rero vyemere kutavyara Bwana utagira indero gusa aba nezi ntebe zanje uje kuzifyatanga mwana izime zanyu ira ku ntebe kandi nawe bagenda kwicara bakangurungura umugabo sinonze yuko nakutunga nobura ko umugabo gute ndagutunze urumbagaye umwana bucyaye ari wosoka ukamvira mu nzu nawe ukaja kuba uwo mugabo iwawe so ibi ufise na mama bifise kubasha abifise kubasha niyo mpaka bifise kubasha umenye uruhande rwa mama ni rw'iwanje kuko nije ndi umuhungu wafise wenyene kandi umwana ndume ndi kinege kuri we uri kinege nimije kuvyara nyene vyose nimije kuvyara nyene vyo ndazi nawe rero uzoyibona ringiye ajya barakubera uzoyibona